mwabari mu nzira ya Yesu nimusinzire, kuko mumaze gusinzira Satani yo bazimiza. Haleluya, bwoko bw'Imana, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Uno munsi tugiye kuganira ku muntu canke ku murwi w'uwo bita maraya, abonekana mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 17. Twaratanguye kugaragarizwa personage canke abantu bagaragara muri Bibiliya. Hariho abari positive, hariho n'abandi usanga bari negative. Rero muri kano kanya turagira ngo turabire hamwe ico bita maraya. Maraya ni giki canke ninde? Birabonekana neza yuko muri Bibiliya twagiye tubwirwa cane umugore yitwa maraya, ndetse tukabona ngo ni maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uyu mugore ninde? Turabona kandi yuko Umwami Yesu yavuze ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Mbega uzimiza ninde? Maraya tuzi ko ari wazimiza abagabo, azimiza imisore. Ubu maraya canke umuntu ugasanga yagiye yateshutse yataye inzira bitewe nuko yagiye kwa yanzira ya wamusambanyikazi. Rero Umwami Yesu yavuze ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Turaza kuraba n'igiki Yesu yavuze tugomba kwirinda. Ubwo buzimire n'ubuhe? Ndagira ngo kandi uno munsi turabire hamwe ibijanye n'uyu muzimiza yazimije abantu guhera mu gihe c'itanguriro. Yazimije umugore wa mbere Eva nawe amaze guhendwa aca ahako n'umugabo wiwe, nawe arahendwa arazimizwa. Ico bita mu gifaransa la séduction, gukoresha ibyo bita séduire kugeza aho umuntu arinda akazimira agahuma amaso. Byatumye na Eva azimizwa, nawe acahinduka uwo gusuka, arazimiza nawe azimiza umugabo wiwe. Ivyo byose byakozwe na ya nzoka ya mbere. Turaza kubona rero yuko uru rugamba rwahereye mu ntango kandi ruriko ruragera ku nsozero. Biragaragara neza yuko Imana yasezeranye yuko uruvyaro rw'umugore ari rwo ruzohangana n'uruvyaro rwa ya nzoka, ngo uruvyaro rw'inzoka ruzomurya agatsintsiri, ngo ariko uruvyaro rw'umugore nago ruzoyihonyora. Ivyo byose mwene data bitubwira iki? Mu mperera turabona yuko Yohana yahishuriwe yuko ngo ca gikoko na wa mugore ngo bazoja kurwanya umwagazi w'intama w'Imana, ngo ariko umwagazi w'intama w'Imana azobanesha, ngo kandi abahamagawe n'abatoranijwe n'abanesheje bayobotse nabo bazobanesha. Mani habwa icubahiro. Bene data, iri jambo tujye gusangira ni jambo rigomba kuburira umukristo wese kugira ngo wirinde ntuzimizwe. Dusenge Imana duce dukomeza n'iyi nyigisho. Wera Mana yacu, ndagushimiye nkenguruka kubwira ijambo tujye gusangira n'abera. Ndasavye Mwami ngo uduhe gutahura no gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen. Umutwe w'amajambo w'iki cigisho tujye gusangira uravuga ngo maraya n'igikoko barwanya uruvyaro rwa wa mugore. Uwo ni wo mutwe w'amajambo. Uru rugamba nindazorusozera. Mwene data, uru rugamba tubona ko intsinzi iri mu minwe z'umwagazi w'intama w'Imana. Muri iyi ngingo turi bugirye turabona ingingo zishika 4. Ingingo ya mbere iravuga ngo umwagazi w'intama niwe ruvyaro rwasezeranywe, rwa ruvyaro rumwe rwasezeranywe ruzohonyora ku gakanu, ruzohonyora ya nzoka. Hanyuma ingingo igira kabiri turaza kuraba ivuga ngo maraya ni giki? Uyu maraya avugwa niwe madini y'ibinyoma, Babuloni hahambaye canke nyina wa bamaraya, nyina w'ibihumanya byose byo mw'isi. Ivyo ibihumanya byose, amadini yose. Bene data, uyu maraya ninde? Ni ishengero ritari dini nyakuri,
ni idini ritari ishengero ry'Imana nyakuri, ni idini ariko bitavuze ngo ni ishengero rya Kristo. Ni umugore maraya, atari wa mugore bwite, ntabwo ari wa mugore w'isezerano, ariko ni wa mugore yumvira amajwi ya nzoka agaca henda n'umugabo wiwe. Igice ca gatatu turaza kuraba kivuga ngo igikoko ni giki. Ico gikoko tubona umugore yicayeko, maraya wagahebuza yicaye ku gikoko gisa n'agahama, byose turaza kubiraba. Ni ukuvuga ngo ni ububasha bwa ya nzoka, ni ububasha bwa ya nzoka imwe yahenda Eva. Iyo nzoka niyo yahavuye ija kurondera igikoko, igihe ububasha bwo kugira ngo barwanye Mesiya, barwanye Kristo. Haleluya! Bamurwanya babesha Kristo yiteguye gutsinda urugamba rwa mwisho, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo umwagazi w'intama azobanesha, ngo azonesha ya nzoka, kandi ngo n'abantoranijwe nabo nyene bazofatanya na Kristo kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Ubwa kane turaza kuraba ingene intsinzi iri mu minwe z'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya! Intsinzi iri mu minwe z'umwagazi w'intama, azohonyora ya nzoka. Iyo nzoka izohemuka iterewe mu kiyaga caka umuriro. None rero mwene data, ndagira ngo muri kano kanya tuzingurure Bibiliya, tubanze dusome amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ni ca 24, maze turasoma duhereye ku murongo wa 3, aho tubona Umwami Yesu yagabishije ishengero n'abigishwa arabwira ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cyo kuza kwawe n'icumuhero w'isi? Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Amen. Imana ishimwe cyane mwene data, Imana ihabwa icubahiro. Dukomeze kusobanukirwa aya majambo. Umwami Yesu abwira abigishwa biwe ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Ndagira ngo ubwire ngo umuzimiza ninde, umushukanyi ninde, umusediktere ninde? Uwo muntu ariko arazimiza, uwo muntu Yesu yagomba kugira ngo abisobanurire abigishwa biwe ninde canke ni giki? Ni ya nzoka. Iyi ni ya nzoka yahenda Eva. Eva murazi ko ari umugore wa Adamu, kandi ari we nyina w'abafise ubugingo bose. Uyu mugore yagereranywa n'ishengero. Iri shengero ryakagombye kuba rigomba guhagarara mu kwizera, rikareka kumvira amajwi y'abadayimoni, rikareka kumvira amajwi ya nzoka. Ariko Eva amaze kuzimizwa, amaze guhendwa, harageze igihe arajya kuri ca giti, amaze kukiryako ahakona umugabo wiwe. Reka dusome ayo majambo, tubanze dusome amajambo dusobanukirwe impamvu Umwami Yesu yagabishije abigishwa biwe, arababwira ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Ishengero ry'Imana riragabishwa kwirinda, kuko Umwami Yesu aravuga ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko bazoza kuzimiza ngo barabe ko basuka n'abatoranijwe, ngo ntivyashoboka. Yesu aravuga ati raba ndabibabwiye bitaraba. Iyi nzoka yahenze Eva, agahenda n'umugabo nawe agaca bose bakarya. Iyi nzoka niyo iriko irazimiza, niyo iriko iratera abana b'Imana. Itangurira igihimba ca 3 umurongo wa 1. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko,
canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Mwene data, ndagira ngo ubwire yuko iyi nzoka ariyo yateye ishengero. Iyi nzoka, uyu mugore, umugore wa Adamu, agereranywa n'ishengero. Ishengero ari ryo mugore, ari ryo mugeni wa Kristo. Bene data, mwirinde ntihagire ubazimiza. Biragaragara yuko mu buryo bw'umwuka hariho umugore maraya, ariwe tuza gusoma tutahure mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 17, aho tubona uyu mugore mu buryo bw'umwuka yemeye guhendwa, yemeye gukurikira ico gisato, yemeye gukurikira abo bahabara biwe, aribo bakozi ba shetani. Mwene data, nimuhindukire, nimusobanukirwe. Era ukuntu Eva ahendwa niyo nzoka. Imana yari yaramaze kwihaniza, iravuga ngo ntihaze hagire uhirahira ngo yamure kuri ico giti, ariko ya nzoka iraza ihenda Eva arahendwa, arasukwa. Uno munsi hari abantu bariko barasukwa, bahendwa mu madini, bababwira bati caha, bati twagiye, bababwira bati kora ibi, bati twabikoze, bakasubira bagasubiza uko amadini akavuka, ejo hagasubira akavuka yandi, bugaca bukira. Uko bagenda bavuka niko bagenda buzuza urugomo n'ubugarariji, urwanko ndetse n'ukumarana n'ushari n'inzigo, niko bagenda bahonyanga n'amajambo y'Imana. Ivyo byose birimo birakorwa muri iki gihe. Isubira nyuma byaramaze kugwira, abantu benshi barahevye, ntibagishaka gukurikiza amajambo y'Imana, basigaye bagenda bitwaye nko bishaki. Ivyo yanzoka ibabwiye n'ivyo bakora. Ibabwiye kwimonora baca bimonora, ibabwiye kwitera kw'inzindi nzara baca bazishirako, yababwira guhindura imishatsi bakaba barahinduye, yababwira kwitera amarangi bakaba bariteye amarangi. Ivyo byose bariko baramura kuri ca giti Imana yababujije. Igiti Imana yavuze ko kizira kikazirizwa. Umuntu ko agomba kubaha Imana, agasenga Imana, ntahirahire ngo asenge ibigirwamana. Ariko abantu bahindukiye kugira ngo bahindura imibiri yabo. Imibiri yabo bahinduye nk'ibigirwamana. Imibiri yabo bashaka kuyihindura, bashaka kuyihindagura. Umugambi w'isi wa kino gihe ni ukugira ngo abantu bihindagure, biyonone, bahinduke, babe nk'ibikoko. Ahandi ugasanga ivyo yanzoka iriko irababwira nivyo barimo barakora. Ndetse no mu madini, aho kugira ngo bumvire ico mpwemu yera ariko arabwira amashengero, barahindukiye baragarariza, bahitamo kuvuga ngo nta kibazo naco bitwaye. Ryajwi ryababwira ngo muzorimbuka nimwabikora, barariteye umugongo, bashigikira yuko ngo bijya byose ngo vyari vya kera. Abandi bakavuga ngo vyanditswe hehe, ngo dusobanurire ngo aho ubibonye, ngo ni hehe wayibonye vyanditswe ngo iki n'iki ngo kibujijwe. Abandi ugasanga ngo ivyo ngo vyabi ngo wabikuye hehe. Ivyo byose muriko murahendwa na ya nzoka. Ariko ndagira ngire ngo abatoranijwe mwaraburiwe, kandi Bibiliya ikomeje gusemerera ngo ntihaze hagire uzimizwa kandi yaratoranijwe. Turabona yuko urubanza rugiye gushingwa, urubanza rugiye gushingwa. Adamu na Eva bamaze gucumura, baciye bahinduka ukundi, baca basanga bahemutse, baca basanga bambaye ubusa. Mwene data, ivyo wisiga nivyo wiyononesha, nivyo biringo biraguhindura. Uriko uracika nka ya nzoka, uriko uracika nka vya bindi bitari mu ruhande rw'Imana, kuko uriko urumvirijwe ry'abadayimoni, uriko urahunga Imana. Imana nimwe urayitera umugongo, naho wita ngo uri mu idini, ariko iryo dini ni iry'ikinyoma, iryo dini ni iry'ubuzimire. Wakagombye kurivamwo, wakagombye kurivamo ukarisezerera, ugasenga Imana gusa yaremye ijuru n'isi, yo yaguhaye agakiza ikagushira mu itongo ryo muri Edeni. Wakagombye kuba ari usenga, ariko none herabo wahindukiye ibigirwamana, none heraba ugiye kurimbuka, ugiye kubona ibara. Iri nijwi riko rirasemerera, riko riraguhamagara kugira ngo ugaruke, kugira ngo uhindukire. Mwene data, urubanza rugiye gushingwa, urubanza rugiye gushingwa. Imana igiye kuza guca imanza, Imana igiye kuza iriko irahamagara. Adamu, Adamu urihe?
Imana irahamagaye Adamu. Adamu nawe atangura kwishura avuga ngo wa mugore wampaye, ngo wa mugore wampaye niwe yampaye kuri vya bintu, ngo bimwe wari watubujije. Umugore nawe yishura ati inzoka yarampenze ndaryamako n'umugabo. Mwene data, imanza zijya gushingwa, uzokwireguza iki kuwahemutse kwahemukiye Imana? Niwihane, nimwihane, nimuve inyuma y'iyo nzoka, nimuve inyuma ya maraya, nimuve inyuma y'uwo basuka, abahamagara, abasukasuka, abashaka kubazimiza, agomba kubasuka mu nyenga, agomba kubatwara iyo cyumva ntikibone. Mwene data, nimugaruke, nimuhindukirire Umwami Yesu Kristo. Reka turabe mu byahishije Yohana, turabe mu byahishije Yohana, turabe mu byahishije Yohana ico Yohana yahishuriwe. Igihimba ca 17 umurongo wa 3. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cyuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama, yari yisakaye izahabu n'utuyenye tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Imana idutabare. Iri dini ryitwa Babuloni hahambaye nirihe? Uyu mumaraya, uyu muntu yazimije amahanga yose, akazimiza imiryango yose, akazimiza amoko yose. Uyu mugore maraya ninde? Ndagira nkubwire yuko uyu mugore ari dini ry'ikinyoma, ni dini ry'ikinyoma. Yewe muntu uri mu idini ry'ikinyoma, risohokemwo, vinyuma ya Babuloni hahambaye, ngo nyina w'ibihumanya, ngo nyina w'abamaraya, ngo kandi ngo w'ibihumanya, nyina w'ibihumanya byose byo mw'isi. Byose iyo bavuze byose bavuze amadini menshi y'uruhurikirane, amadini yose y'ikinyoma. Mwene data, hariho amadini ashigikira kaboregwe, ayo madini ari mu kinyoma. Hariho amadini ashigikira ubusambanyi, ayo madini ari mu kinyoma. Hariho amadini ashigikira imibatizo inyuranye nuko Yesu yabatijwe, ayo madini ari mu kinyoma. Hariho amadini ashigikira ibyaha byinshi ibyo Bibiliya yagiye yihaniza, ayo madini yose ari mu kinyoma. Bene data, Umwami Yesu yaravuze ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bazotangura kwiyita abakristo. Benshi baramaze kwiyita abakristo, abamesiya bamaze kuba benshi, abiyita abavugishwa n'Imana bamaze kuba benshi, abantu benshi bamaze kugwiza amafilozofi. Amafilozofi ni abaye menshi, ubusobanuro bamaze kuba bwinshi. Ariko mwene data, igihe urubanza ruzarwambikanye, ntawe uzogufasha kwiregura. Mwene data, ntacu uzoronka wireguza ko wateye umugere umwagazi w'intama w'Imana, ukamukengera, ukamusuzugura. None niyaza wumva bizogenda gute? Uzotabagwa nande? Uzokwirukanga inyuma ya rwa rusato, nago ruzoba ariko rurahunga. Uzirukanga inyuma ya ca gikoko, naco kizoba kiriko kirahunga. Uzirukanga inyuma y'abadayimoni, nabo bazoba ariko barahunga. Uzirukanga inyuma y'ibigirwamana, ibyo bigirwamana usanga abantu benshi barizeye, barakurikiye, navyo bizoba biriko birahunga, bitavyiruka, bihunga nk'uko Adamu na Eva mu itongo bumvise Imana imirindi y'Uwiteka, bumva aho Imana imwe iraza muri ka kayaga ko ku mugoroba, baratabarihunga, bariruka baturubuku barahunga. Mwene data, iyi Imana ije, ndagira nkubwire ngo abanyabyaha barahunga, kuko bahita bakabirana, bahita barurumba, kuko nitanure. Imana yacu ni muri rutongora, ntiwoshobora kuyihangara wacumuye. Nico gituma igihe Umwami Yesu azozira, igihe Umwami Yesu azogarukira, abanyabyaha bazoboroga, batabiruka bahunga, batagira iyo baja niyo bava, kuko hazoba hari umunsi w'umujinya, umunsi wo guhora kw'Imana. Ariko abagororotsi uwo munsi bazoba banezerewe, bazobavuga baturakaza Mwami Yesu, bazobavuga bati haleluya, bati ngwino Yesu, haleluya. Ngo mwe mubone wa mugeni baravuga bati urakaza Mwami Yesu, ngo kandi wumva nawe nahamagare. Mwene data, nimba wiyejeje nutangure kuvuga ati ngwino Yesu,
nutangura kuvuga turakaza mwami Yesu, haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Uwo munsi abakristo, abana b'Imana bukuri, bana b'Imana bakijijwe, bazaba bariko bavuga bati urakaza mwami Yesu, batamba batarika, bashira amaboko hejuru, bafise amashami y'ibigazi, bavuga bati hoziyana mu ijuru, bati hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, hoziyana mwana wa Dawidi. Muri ico gihe hazoba hariko haravuzwa impundu n'umunezero ku bana b'Imana, bavuga bati hoziyana mu ijuru. Muri ico gihe bizoba ari birori, ariko ku banyavyaha bazaba bariko barahunga intambwe mu muryango wa Yuda. Imana ihabwa icubahiro. Intambwe mu muryango wa Yuda izoba iriko iraza kugira ngo babone yuko uwo bacumise atari ibisanzwe, bamenye yuko igihe kigeze cyo guhora ku Imana. Imana yacu igiye kuza kwihora, Imana yagiye kuza gusubiriza mu nkoko abanse kumvira. Babuloni hahambaye hagiye gusubizwa guhabwa agakarabo ka vino, ngo ni nyina w'abamaraya kandi ni nyina w'ibihumanya byose, ni ukuvuga ngo ni nyina w'amadini. Uwo mugore ni nyina w'amadini, ayo madini niwe maraya, kuko ishengero, iyo havuzwe ishengero haba havuzwe umugore, umugeni wa Kristo. Ngo mpwe mubone wa mugeni, baravuga bati ngwino. Umugeni ninde? Ni ishengero. Ariko uyu maraya ni dini ry'ikinyoma ryitirirwa Kristo, ariko ritari ryo. N'umuntu wese yumva yuko, yibaza yuko ari umukristo, ariko yabona iby'isi akajana navyo, yabona imboregwa akajana nabo, yabona abanywa rumogi akajana nabo, yabona abanywa itabi ati ntimunsiga, yabona abasenga ibigirwamana bati turajana, yabona ibihinda, yabona kwimonora no kwisiga no kwigira gakomeye, abandi bakigira gahambaye, abandi bakashaka kwigira interena, bagashaka kwigira beza. Ubwibone bwarabakwiye, bwarabatanze, bubatanya imbere, ariko abo bose uwo munsi ntibazoronka ico bireguza. Abo nibo maraya avugwa muri iki gihimba cy'uyu mugore maraya. Uyu mugore maraya, bene data, ndagira nkubwira ngo yicaye ku gikoko. Iki gikoko ni giki? Iki gikoko cahawe ububasha na na ca gisato cy'amahero, ca gisato c'amahero cashimye gushinga iki gikoko, kugira ngo iki gikoko gikorane n'uyu mugore maraya. Uyu mugore maraya ninde? Ni impwemu izimiza ikorera mu bantu b'intabarirwa. Abantu baranse kumva, barabwirwa bati nimwihane, barabwirwa bati nimwakire Umwami Yesu, nabo bati tuzovanga, bati ntawosya bwose, bati reka ntitwovirira iki gikoko, ntitwovirira kandi ni dini. Ugasanga byose barajaniranya, hamwe ugasanga barasenga, ahandi ugasanga baratambikije, ntibashaka kuvirira iby'isi, byarabaryoheye. None heraba ngo uyu mugore yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, ngo yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Aha nyene umurongo wa 15 arambwira ati y'amazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Mwene data, aya mazi uyu mugore maraya yicayeko, wo kwibaza ninde? Wo kwibaza nibiki? Aya mazi ninde? Canke aya makungu badusobanuriye nibiki? Ndagira nkubwire yuko ahantu hose hari amateraniro, iyo nzoka ikiza kuza kuzimiza. Ahantu hose hari abantu benshi, iyo nzoka irabanguka ikaza kuhakorera. Ariho wa mugore usanga yamaze gutsimbatara. Aya madini afise abantu benshi, afise abanywanyi benshi. Iki gisato cicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uyu mugore yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Iyo bavuze iteraniro ry'amazi menshi, baba bavuze ubwinshi bw'abantu batuye isi. Iyi si yaratezwe umutego, iyi si yarafashwe mpiri. Ndagira ngo mwene data muze twigobotore muri aya mazi menshi. Amazi menshi bivuze abantu benshi, nukuvuga ngo abantu bose bararanguwe, baraguzwe kandi barafashwe, baja mu mitego, bari mu mutego, imitego ya wa murwanizi. Umurwanizi yarafashe abantu arabatega, abashira mu gatebo. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data ni wigobotereyo, hamagara umwana w'Imana, umwagazi w'intama w'Imana, hamagara Mesiya agukure muri ako kazitiro, agukure muri yo prison, muri yo gasho urimwo, uyisohokemwo, maze ushobore kwidegemvya, ushobore kuronka umwidegemvyo, kuko
ngo uyu mugore yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Abantu benshi barimo barakorana na Satani, abantu benshi barimo barakorana n'iyi nzoka, barimo barakorana n'uyu maraya. Uyu maraya yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Yewe muntu ubona agakuku k'abantu kavuga uti turagwiriye, wabona ubwinshi bw'aho abantu bari ngo aho niho Imana iri. Iyo Mana uri kuravuga iri mu bantu benshi, banza usuzume iyo ariyo, kuko uyu maraya yicaye mu iteraniro ry'amazi menshi. Kandi ayo mazi menshi bavuze ngo niyo moko n'amakungu n'amahanga n'indimi, ngo nivyo bigaragaza aho uwo mugore aba. Aho niho hari icicaro cy'uwo mugore. Ico gikoko niho kiba, ya nzoka niho iba. Ya nzoka ya kera yitwa murwanizi irindi ni Satani, irimwo irakurikira abantu b'Imana. Bene data mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina rya Kristo bivuga bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi, bazimize n'abatoranijwe. Mwene data ndagira ngo muze tuje ku ruhande rw'umwagazi w'intama w'Imana. Umwagazi w'intama niwe ruvyaro rwari rwarasezeranywe muri Eva yuko ruzohonyora umutwe wa ya nzoka. Haleluya! Nkuko tubibona mu gitabo c'Itanguriro, reka turabe ayo majambo, turabe ico Imana yavuze ku ruvyaro rw'uwo mugore. Haleluya! Igihimba ca gatatu, Itanguriro 3 umurongo wa 14. Uhoraho Imana barira iyo nzoka ati, kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Amen. Mwene data, ngo uruvyaro rw'iyo nzoka ruzokomeretsa igitsintsiri uruvyaro rwa wa mugore, ngo ariko uruvyaro rwa wa mugore ruzokomeretsa umutwe ya nzoka n'uruvyaro rwiwe. Mwene data, intsinzi iri kuri urwo ruvyaro ruzohonyora ku mutwe. Guhonyora ku mutwe bivuze gukuraho ububasha bwose n'ubukuru bwose bwa Shetani. Ubukuru bwose bwa Shetani, ubukuru bwose bwa ya nzoka bugiye kumaririkanywa, buvanwe ku isi, buvanweho. Imana igiye kuza kunesha. Umwami wacu Yesu Kristo Mesiya agiye kuza gufata ubwami n'ubutegetsi kugira ngo aze gushinga ingoma yiwe mu isi. Nico gituma mwene data, wewe utaritegura urahomvye, wewe utaritegura uragowe. Gira ningoga ufatanye nawe kuganza iyi ngoma y'imyaka 1000. Mwene data, eheraba amajambo Yohana intumwa yahishuriwe muri iki gihimba cy'ivyahishuriwe Yohana 17 umurongo n'uwa 14. haravuga ngo abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Amen. Imana ishimwe cyane. Abakristo bukuri, abana b'Imana bahamagawe, abejejwe, bari kumwe n'umwagazi w'intama, bazotonda urugamba barwanye babami 10 bafatanije na Antikristo, bafatanije na ca gikoko, bari kumwe na ya nzoka, byose hamwe n'uruhungere rwa wa mugore maraya. Byose ndagira nkubwire ngo urugamba ruzoba rukomeye, kandi urwo rugamba tururimwo, turi hagati muri rwo. Ndiko ndabwira abana b'Imana, ndabwira nti muze dutonde urugamba, turwanye ya nzoka, turwanye maraya, turwanye nabo bami 10, turwanye iyi systeme iri kwirazana ibitari byo mw'ishengero ry'Imana. Nukuvuga ngo umwagazi w'intama azonesha ya nzoka. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro. Intsinzi ku Mana, intsinzi kuri Mesiya, intsinzi iri mu minwe z'Umwami wacu Yesu Kristo hamwe n'abatoranijwe. Mwene data, Yesu yaravuze ngo raba ndababwiye bitaraba, ngo nuko ngo nihagira baza kubazimiza muze mubiyamirize, ngo kuko bazogerageza kuzimiza
ngo n'abatoranijwe n'ivyashoboka bazogerageza. Mu madini bariko baragerageza kuzimiza n'umwana muto ndetse n'umusaza. Abantu benshi bariko barazimagirika, abantu benshi bariko barazimira, ariko ndagira ngubwire ngo igihe kirageze kugira ngo abera bakanure, bikangure, maze barwanye uyu maraya, barwanye n'iyi nzoka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mwene data, twabonye ingingo zishika 4. Ingingo ya mbere yavuze ngo umwagazi w'intama niwe ruvyaro rwasezeranywe rugiye gufata ububasha n'ubutegetsi. Ni Mesiya avugwa hano, agiye gushinga ingoma yiwe mu isi, agiye gushinga ubwami, kandi ubwo bwami buzaba ari ubwami bw'imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Ubu bwami bw'ingoma y'imyaka 1000 nibwo bugiye kuza butsimbatara hano mu isi. Rero bana b'Imana bera mwese, turasabwa kugira ngo twikangure, tuve inyuma ya maraya, tugive inyuma ya nzoka, tuve inyuma y'ibituzimiza. Wewe wahora uhendwa, vi inyuma y'ivyo biguhenda. Wewe wahora uzimagirika, vi inyuma y'ivyo bikuzimiza. Niwifatanye n'umwagazi w'intama, niwifatanye na Kristo kurwanya uyu maraya, kurwanya ya nzoka, kurwanya ibigwisha n'ibizimiza byose biri iruhande yawe. Imana ishimwe cyane. Ingingo ya kabiri twabibonye iravuga ngo maraya niwe madini y'ibinyoma azimiza, akazimiza n'abatoranijwe kugira ngo bazimizwe n'ivyashoboka ngo barabe bagerageza kweseya. Bariko baragerageza. Umuzimiza n'umushukanyi arasuka, akagusuka nk'ubusuka amakenya, ugasanga aragutaye mu ruriba, maze wamara kugwamwo agaca yigira atahanje ndahejeje, ati bayi n'agasaga, akaja guhiga abandi asuka azimiza. Mwene data, twarabonye amajambo atubwira ngo iyo umaze kushika umunyedini ngo uce uwa kabiri kuma umwana wa Gehenomu. Iyo umuntu amaze kwinjira muri systeme ya ikidini aca apotera akazimira ubwenge, ntasubira kumva, ntasubira kumenya iyo bija niyo biva, asigara agenda ameze nka kurya k'umugozi kw'igitungwa bashize ku kiziriko, bagenda bakushimura batwara, ndetse nka kurya bagenda kubaga intama. Mwene data, iyo bamaze kugufata bagufata bagucumita icumu, maze ugasanga uragiye kandi ntugaruka. Nguwo muntu agenda nk'ugiye mu kuzimu muri Gehenomu. Mwene data, inzira z'ubusambanyi zigana mu rupfu. Wewe muntu ukiri muri iyo nzira y'ubumaraya, nuyisezerere. Wewe ukiri muri iyo nzira y'ubusambanyi, nuyivemwo. Hindukira, garuka mwene data, va mu busambanyi, nuva inyuma ya maraya. Maraya arazimiza, maraya arica, maraya ariko aratikiza inganda. Abantu benshi bariko barahona, abandi benshi baza barahonye, benshi bapfira mu byaha kuko bataramenya yuko bazimiye. N'igihe cawe cyo gusohoka ukava inyuma y'ayo madini y'ibinyoma mu izina rya Yesu Kristo. Ingingo ya gatatu twabonye ivuga ngo igikoko n'ububasha bwa ya nzoka yahenda Eva niyo yahaye igikoko ububasha kurwanya Kristo. Iki gikoko niwe antikristo. Nukuvuga ngo inyuma y'uyu mugore maraya hari ubutegetsi busunika, bugasunika urumogi, bugasunika ukwahukana, bugasunika akaboregwe, bugasunika ubwicanyi, bugasunika bamwe barongorana bahuje ibitsina. Iki gikoko nico kiriko kirashinga no mategeko mu isi yo kurwanya abasenga ngo batotezwe, ngo baburagizwe bahamwe, ndetse ngo babuzwe gusenga. Iki gikoko kiriko kirazana ibi byose by'ibyorezo n'intambara zirimo zirabica bigacika hirya no hino mu isi. Ndagira nkubwire ngo uyu maraya ngo yagiye asambana n'abami bose bo mu isi, ariko ndagira nkubwire mwene data, abo bami ngo nibo ca gikoko. Ico gikoko naco ngo ni antikristo, kandi ngo ico antikristo byose bigiye gufatwa mpiri. Yaba uwo muvugishwa w'ikinyoma ari we maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, yaba n'ico gikoko, byose bizofatwa mpiri bibona, maze bitererwe mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Haleluya. Bene data, n'igihe cawe n'igihe canje cyuko twitegura kugira ngo turwanye iyi systeme y'iki gikoko n'ububasha bw'umwijima. Paulo yaravuze ngo abo tunigana s'abantu b'inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwijima. Mwene data, abo tunigana
ntabwo ari abantu b'umubiri gusa n'amaraso, ariko turiko turagwana duhanganye n'umwiza n'umwijima w'icuraburindi, duhanganye n'imyuka mibi. Mwene data, nimuze dutuntumuze twirukane imyuka mibi mu izina rya Yesu. Twirukane abadayimoni iyo bava bakagera baza gusuka no kuzimiza, kuko aribo bazanye umwuka w'ubumaraya mu madini. Ugasanga hari kuzimiza abantu bakazimagirika, ugasanga ntibagira iyo baja niyo bava. Ariko n'igihe c'abizera kugira ngo bahaguruke maze barwanye iki gikoko, barwanye maraya bagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Imana ishimwe cyane. Uyu gice ca 4 twabonye kiravuga ngo intsinzi iri mu minwe z'umwagazi w'intama, azohonyora ya nzoka ku mutwe. Iyo nzoka izoca ihita iterwa mu kiyaga caka umuriro, maze niyamara guterwayo izoca ipfungwa ishigwe mu munyororo, maze bahashire ku kimenyetso kikirumanya kugeza imyaka 1000. Haleluya! Iyi nzoka niwe ca gisato, niwe ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani. Izobohwa maze ishigwe hariya mu kinogo, hariya iugaranigweyo kugeza umyaka 1000 irangiye. Rero mwene data, ngo iyo myaka 1000 nirangira ngo kizosohoka, ariko ngo kizakije kuzimaza abasigaye, ngo kibazimize kugira ngo bikunde isi yose yubikwe yubame ihere. Mwene data, abari muri Yesu nta na kimwe bazoba, abari muri Kristo Yesu nta rupfu rwa kabiri ruzobagira kubasha. Nubwo kizagisokorotse inyuma y'iyo myaka 1000, ntaco kizosanga muri Kristo. Muri Kristo nta na kimwe kihafise. Iki gisato nta na kimwe gifise muri Yesu, kuko abari muri Yesu bazoba baramaze kuzuka umuzuko wa mbere. Haleluya! Kandi umuzuko wa mbere nta kindi kibashobora kibakorako, kuko nta rundi rupfu rwo bashikira. Ntibagipfa kuko barazutse, kandi bazohora bahorana na Kristo imyaka yose. Hari ubwami bwa Mesiya bugiye kuza. Ubu bwami tubona mu Yohana 20. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo, mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akibaha ngo kimara imyaka 1000. Agikororera ikuzimu, arahadadira, ashira ku kimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa hiyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku kimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Haleluya! Imana ishimwe cyane mwene data. Imyaka 1000 y'ubwami bwa Mesiya, nico gituma mwene data dusabwa ngo wewe nanje kwitegurira ubwo bwami. Ubwami burimwo burategurwa. Mwe Mesiya agiye kuza gushinga ingoma. Mesiya agiye kuzana ingoma yiwe. Abera mwese murararitswe, abana b'Imana murararitswe, abakristo ho muri hose murararitswe, kuva inyuma ya maraya, kuva inyuma ya nzoka, kuva inyuma y'ico gikoko. Mwemere muhaguruke kugira ngo niyo mwoba guhakwa ubugingo, niyo mwoba kwicwa, mwemere kwicwa. Yohana yabonye ubugingo bw'abaciwe amazosi bahorwa, kuko bashingiye intahe Yesu by'ukuri, batemeye gushirwa ku kimenyetso ca gikoko mu ruhanga canye ku kiganza. Mwene data, nubwo hazozi hamwe n'itotezwa, hagarara ushikamye, wumve neza ko mu gihe gito ubwami bw'Imana bugiye kuza, kandi abera bagiye kuzamurwa. Niyo bazaba baguciye izosi, ariko abera bagiye guhabwa ubwami. Abacu amazosi bazofatanya na Kristo ari bazima, bazozukana umubiri musha, umubiri utagipfa,
umubiri utakigira ingwara, umubiri utagihura n'ingwara z'ivyorezo. Mwene data, bazofatanya nabo kuganza iyo myaka 1000. Ni imyaka yo kuzomara igihe hariko harashingwa imanza zo kugira ngo habeho kamara amagambo y'urubanza rw'imperera, kugira ngo abapfuye bose bahanirwe ibyo bakoze kandi bacirirwe imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze, ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Mwene data, uwo ni wo mugabane wo kuzuka kwa mbere. Arahiriwe umuntu ari mu mugabane wo kuzuka kwa mbere, kandi ngo ni wera, ndetse ngo urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kuri abo bantu bameze batyo. Mwene data, we urahiriwe kuko wasezeraniwe kuzozuka mu muzuko wa mbere. Mwene data, niwitegure kuzuka bwa mbere, kuko abazosigara baragowe, abazosigara mu isi bagiye kubona ibara, abazosigara inyuma y'umuzuko bagiye kubona ibyago. Mwene data, sohoka uva inyuma y'uwo mugore maraya, sohoka uva inyuma, vinyuma y'iyo nzoka yahenze Eva, irimo iragusuka ikongorera. Hariho byinshi biriko birabwirwa mu matwi, uri kurongorerwa byinshi ubwirwa ngo ukora ibi na biriya, ariko ibyo byose bisezerere, ubiva inyuma, ubitekure mu izina rya Yesu, maze wakire ubugingo budashira. Rero mwene data, nahawe kugira ngo twakire ubushobozi bw'Imana, twakire imbabazi z'Imana. Muntu utaraca bugufi, muntu utarikangura, muntu utaritunganya, utarategura ubugingo bwawe, nahawe kugira ngo utegure ubugingo, kugira ngo uzufatanye na Kristo iyi ntsinzi y'ubwami bwa Mesiya. Nuko rero abera mwese, ayo niyo majambo Imana yampaye kugira ngo dusangire. Abayumvise mwese Imana ibahezagire. Turagiye gusenga Imana. Data wera, Mwami, ndagushimiye, ndagukengurukiye cyane kubwira ijambo Mwami rishikirijwe ubwoko bwawe. Abana b'Imana aho bari hose Mwami, ndabasengeye bikangure, bava inyuma ya Babuloni, bava inyuma ya maraya, bareke guhendwa na ya nzoka. Mwami, ndagusabye kugira ngo bahe imbaraga zo kuyinesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese, ndamusabira amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, amwoza amwuhagire, maze abicare mu gisha, maze ahagarara ashikanye mu rugendo ruja mu ijuru, maze urugamba turiko turagwana turuneshe, twishimikije imbabazi n'ubuntu buva ku Mana Data wa twese, mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwene data, Imana iguhezagire, Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa. Shalom. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, Umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi.